LDN ndaronse inyishu nzoza nanje ndaza kuvuga. Urakoze ukuri cyane. Urakoze kuri iyo nyishu MDN. bakuyeyo bamwe basubizayo abandi. Merci cyane kuri ni ako nabyo kantu sawa. MDN. Mumerekare nanje ndakwibarize. Hari umumadamu yavuye ngaha yitwa Ndizi Menga wamubwiye ivyabaye 72 kandi n'ukuri yakwemereye arakubwira ati harapfuye abarundi 72. Wowe uravuga uti n'abahutu arakubwira ati ego barapfuye. Muravuga abantu 93 muravuga ntiwibagire muri 1965 na 1960 ego nukurusha kuzane nabo muri 52 baharapfuye nabo nyine 58 byose ashiremo. Ego bose nukurusha kubazana. None je ndakubaza gute uzi abo bantu bose mugabo uragenda uribagira ivyabaye ibuta. Mbega ivyabaye ibuta wavyibagijwe nuko utari bwavuke canke wavyibagijwe nuko abapfuye kuri wewe babwirizwa gupfa? Wovyishura ko ivyo bintu gute wavyibagiye gute uvuze ngo ivy'ubutango ntavyo nzi? Nukubera iyo news nayo nakurikiranye ntayo namenye. Wow, ukora kutari Murundi ntabwo uri Umurundi ivyo nabwo vyamenyekanye. What? Ivy'ubutango ntivyamenyekanye? Abamaratiri bibuta ntabuzi. Shaho rero no kubaza iyo aho waruri vy'ukuri. Ntabyo bari ahantu narindi. Yarimo mu babatema. Yarimo mu babatema. Guys, mumutahure akashigikira ivy'iwabo gusa nakashigikira ivyindi kote arabe kote yiwe gusa nivyo mugabo reka ndamwibutse nukuri ndakubwiye ngo ugende kuri YouTube uraba amateka yo mu gihugu kibanye abari bafise ibitekerezo nk'ivyo bitekerezo ufise uno munsi ngene bariko bararogeta bicara je nta bitekerezo mfite. Je mfite ibitekerezo vyiza nkeneye yuko kagenda ahinduka namwebwe mwese muhinduke muze twubaka igihugu cyacu. Mbenda kubaza kuko wewe nimba warize ukiga ubuganga hari ibitaro hano onya bigukenewe ko ubavura ariko ubu unya urukura abantu. Reka ndakwishure kuri ico kintu wajeje kuvuga. Reka ndakwishure nukuri ntakubeshe vuba turaje twubaka igihugu vuba. Kandi wowe subject yawe arikuza kugisambura tena. Oya ingene twubaka igihugu si wowe ubidefinise. Wowe ushaka ko bacubaka reka si wowe ntushaka ko tucubaka. Erega kagenda ntushaka ko tucubaka. Ntushaka ko twubaka igihugu. Oya ntushaka ko twubaka igihugu sibyo? Iyo ushaka ko hubakwa igihugu nuko igihugu kitaba cubatswe. Jewe ndabikwemereye vuba bwango turaza kandi igihugu tuzocuka. Asha ni welcome, ni igihugu cyanyu ni karibu kabisa kandi aba bana bantare barobakira cyacu. Umve ni igihugu cyacu nawe urimwo. Njanye nawe bavyemera yuko ari igihugu cyacu twese. Hari abandi bo basigaye batwita abanyamahanga. Oya je sino bita abanyamahanga kuko kiya n'igihugu cyanyu cabibaruce twese. Oya ni cyacu nawe urimwo. Ni cyacu nawe urimwo. Vuga ikirundi nkuko kiri nawe urimwo. Yego nici wacu ariko ni karibu. Kare nakumvise bavuza ati inzira sendede yaciyemo nawe we ni urocamo. Nta numwe azotwakira nabana bazaba batashi wabo singombwa babakire. Nta ntara azotwakira ko nta ntara baho. Nta ugihari ntare nimba ari cyambara ntama ntakibaho nta ugihari. Abuzukuru biwe niho bari mwese none abuzukuru bari ntare niho bari barokwakira abuzukuru bagiye kugerera. Uwasigaye abuzukuru ba maconco gusa. Ndakubwiresha mumesha abantare bose baragiye. Ivyo bintu none wewe urimo mu buzukuru ba maconco. Oya jewe mbonye ubize ndakubwira. Urazi jewe mbonye umunsi uzombona mu maso mu yandi. Kandi namaze kukubona wakurihenda ngaha nyene ukiyerekanisha namaze kubona face yawe nasanze uri umuntu w'umudroga nyene. Okay. Now you know me. Kubera ko urinjira muri vie privé y'umuntu gamume ntabwo ivyo bintu ntabwo biri nukuri ifo gutahura yuko ntibiri professionnel ariko ivyo bintu ugira. Il faut gutahura yuko une personne qui parle
de projet bamwita il a un cerveau intelligent uravyumva une personne qui parle de personne il a un cerveau stupide en tout cas umuntu azoza akwishura akubwira inzara zawe ingene wimoye ingohe ingene wambaye impuzu ngufi whatever urahita wirenganira agukoze kuzoca uvuna urwo rutoke nta bindi ndasavye ijambo nanje gato je nkunda abantu biyubashe nk'uyu mutipe yasizeho iyi profile y'uyu mutipe niwe twovugana uwo mutipe nta n'uwuzi uyu Kingston niwe twovugana umutipe kuri wewe Kingston sawa ijambo ngira mvuge ndasaba yuko atawonshiramwo ribanza ripase hama umuntu aranyishura hama ijambo nagira mvuge ibintu biri mu Burundi umva aho bigeze mu Burundi sindababesha nta bintu byo kwinginga bigihari nukuri CNDD-FDD ahigejeje politike yayo ivyo byo kuvuga ngo urumva ngo dukoreshe ngo abantu ntibazopfa ngo tugire ubwenge bw'uko ngo abantu ntibatazopfa ndabarahiye ahantu hose habaye revolution yo kubohora igihugu ntushobora gukingira abanyagihugu bose ntibikunda wiyemeje ikintu uraciyemeza ukavuga uti iki kintu ngenda gikore uko kigenda kose mugabo nshike kuri iki objectif rero tukazoguma muri ivyo bintu byo kuvuga ngo turatinya yuko abantu baja gutemwa baja kugira iki ndabarahiye tuzoguma muri ibi nyene ntaho tuzoshika ahubwo ikintu kimwe gikenewe tubohore tubandanye urugendo turiko tubandanye urugamba turimwo rwo kubohora Uburundi n'abazobashaka kubohora Uburundi nabone barimwe mu bazopfa impande zose bazopfa mugabo objectif ni yihe dushaka nukubohora Uburundi kuko ni cambere CNDD-FDD mwama mwumvise ibiganiro vyayo ibiyago vyabo igihugu kiragwanirwa ntigitangwa none mushaka abantu b'amama dukoreshe kwitonda dukoreshe tuko dukora gute twicishe bugufi umva nabone kandi batimirije kuganira n'ababagwanya ikintu mu Burundi gikenewe ni ikintu kimwe nukuri nko twagurutse twiyemeze tuvuga tuti dukeneye kubohora abarundi n'aba bose barimwo mume ndayikubwiye wewe nivy'ukuri ukora defenda kuri CNDD kandi muri determine kuko natwe turi determine igikenewe ni ikihe rero muno mwanya ntituze kwigishanya abumva ivyo tuvuga bama bavyumvise ababohoka barabohoka bakadushigikira abo nabo bashaka kutadushigikira mu bitekerezo vyacu uko twobohora abarundi bose tukikora k'intwaro ivuga iti utambaye umwambaro wa CNDD uyo muntu n'umwasi n'uwambaye umwambaro wa CNDD ashaka kutwihishamwo nawe ni kumurabira hafi mugabo nta muopoza numwe turigera twumva avuga ati tuje guhiga umusendede uwari we wese nta na gato ahubwo tuzohangana nuja azo kwitambika imbere yacu mugabo wa musendedewe atanyungu bifisemo ibi bintu uri umunyagihugu bisanzwe ugashaka gufana bive mwakirikare kuko nawe niwitambika kuko abantu turarusha tuzokujaniranya nabo bantu bazotwitambika imbere bose siterabwoba siki mugabo turashaka kubohora Burundi murakoze. Merci beaucoup. Une réaction kubya vuze ata just a second Carmen. Sindi ko no wisha gatoyi. Yo reka tubanze dutanga ijambo kubashitse ubunyene please. No manzurindire kwanda namubaze gatonya kwanda kabazo gatoyi. Ihinge gatonya demokrasi. No ihinge nakanu gatonya kwanza. Twakira umuntu gato basi. Mume wawe. Okay mwakira. Iryo jambo rya
mume wangu umuheburayo. Yes Mutama, umuganwa kagenda. Ni sawa, Ndashima Imana. Imana iguhezagira. Reka tubanze twumvirize mume wangu ivyo agira avuge, hama uce nawe ugira ico ushikirije. Urakoze. Ntari Mutama. Black Jack. niwe Kingston. Bo Jesse arakwibarize kuri kuravuga ngo vuba muraza kubohora igihugu. Bakubariye yuko ngo igihugu cy'u Burundi kiraboshe. Hello? Kibohoye. Hari umurundi aragutelefona akakubara ati yaraye inzara kubera y'umugambwe wa Sendede uri ku butegetsi. Yo baruzuye n'ukuri. Baruzuye benshi. Ivyo bintu mwe muri ko murigira. Ibi bintu mwe muyigira nibiki? Twebwe dufite hano imiryango kandi turi hano nyene mu Burundi kandi ubuzima tubayemo buranezereza. mume kuki umengura jugumiye tekana None nkawe niyo bakubwiye ko nido iguwa 450,000 umutima ni wumva kubise kwe. Iyo bakubwiye ko ikiro cy'umunyu ari 6, umunyu utigeze uduga mu buzima bw'abarundi. Umuswi w'inkoko uguka 80,000. Impene igugu miliyoni. Okay, mwebwe rero muhori banzu urindire mu mewa. Nta gitoro gihari. Amayizine yarugaye. None ikintu kimwe gusa je nkeneye. Umva mume wangu ndakubaza. Nakubujije iryo zina. Uyu mukobwa ila gusa niwe yemerewe kumamagara iryo zina. We naguha irindi zina. Sina jya nta je no guhamagara ngo mume wangu jewe je ndakumagara je ngo mume mume wake n'uyu yari inyuma yiwe nyene. Rero ubona ko bari kumwe. Wewe ico shaka kukubaza cishu. Wewe namba uvuga ngo ibintu bimeze neza. Burundi yagiye he? Reka tumuhereze umwanya ntuze muheburayo. Reka gukweta ukura bavuga. Wambajije nakwishuye reka bakubaze nawe. Now I understand. Ya mumubaze nawe ntuzenya umuheburayo. ni waje kukwakira umuheburayo. Reka wibaza ntangorana. Reka tuje ku muheburayo nawe. Umuheburayo hera hanyene ngira nakubaritse. Burundi yagiye he? Iri muri Espagne. Sindakubajije indege mu kama w'ikigongwe mana yaje we. Wabonye? Murabibona ikibazo dufise mu Burundi kabashi. Yo mwami Yesu. Yari iwanyu. Karabaye mukama wa. Eko man. Izi bombo ziratugoye mukama w'ikigo. Iri muri Kongo yo mwami Yesu. Iri muri Kongo. Ndaboy. Kagenda. Ifare ko akabiga twenga nkakeza rega imbavu nazo ziba zikeneye kurya sho. None kagenda umuntu yidokimanta nkawe burya nto. Wewe ndakubajije. Burundi he? Dusubire iga gato. Burundi he? Okay. Reka ndagusigurire Burundi cyarico. Si ndege, ni kompanyi, ni societe. Urumva, ni societe ifite abakozi. Yemba yinjiza amafaranga abantu bagurira amatike. Sorry je byari byacitse sinzi ko hari byo nkumbishije neza. Yabavyumvise. Eko shabuhe urantesa kabisa. Usabika nacho yumvise. Yacumvise kabishe bakiri muri Espagne. Oya nacho musubire ndagusaba. Burundi iri he? Muheburayo. Oui.
byage byaseriye nashatse kugira manze ndabatwenza ko nabyo mwamwikundira kundira reka mbere gusa byage kuri iki kintu oya abanza unyishura ico kibazo ha muco gira topic yawe urasika ariko bigenda ubanza d'abord kwishura ivyo twariko turavuga then ukacushikiriza message yawe je kibazo nakubajije ikibazo kinaniye kwishura iyi mbombo mugenzawe Blacky ndakibajije wewe iyindi mbombo muri kumwe uravyo Burundi iri he kare ndago ya gusa brothers shiriye mwa musore urabizi ko je ntayo mazina ntayakubiko kandi urabizi yuko jewe no buri muntu wese none nuri mbombo ayo mazina oya ndese ni mbomana maze kubisigura kenshi inzi urabirengagiza uri mukanya na rugamba oya kagenda maze kubisigura kenshi kagenda nukubirengagiza no kuvyibagira ndi umurundi. Okay, go ahead we're not gonna waste our time about that. Burundi irihe ya ndumu ndazi ntahuzi none ko ikaruvuze ngo muri Espagne nabivuga ko nashatse kubwe maze gire gukozera inyene mbe ndabarekwenza nk'ibisanzwe. Okay, Burundi ni iki? Burundi ni iki kuri wewe ni iki? Nimba nihenze maza kumfasha numva ko adege igihugu ko ari iki? Indege y'igihugu. Indege iguruka? Ndavuze ati baza ko ari indege y'igihugu iyo Burundi. Ijya ndege iguruka ya president niyo uri kuravuga imwe iri muri garage. Urumva urambaje ati Burundi ni iki? Canavuga nimba ntihenze nibaza ko ari indege y'igihugu. Nihenze naho muraza. Okay, urihenze. Kandi nce ndagusaba umviriza. Nce ndagusaba ufata agapapuro n'agakaramu. Très important. Kuko uri umu influencer utegerezwa kumenya ibintu. Kandi sipa kumenya byose at the same time. Ni bisanzwe yuko wemera ukavuga uti naco nzi hama umuntu akakigusigurira. Ravyo? Burundi ni kompanyi. Burundi ni kompanyi. Uravyumva? Ntabwo ari ntabwo iyo Burundi si ndege yitwa Burundi. Iyo ndege iri muri kompanyi ya Burundi. Uravyumva? Uribuka uti uvuga uti yari kompanyi kuko si kompanyi yari kuko ubu nta igihari sibyo? Ijya aeroport niyo quartier général ya Burundi. Ijya aeroport niyo Burundi. Umva ni aeroport international Burundi ikorera haje. C'est bureau, direction, chargé de la communication, DAF, communication byose byari bihari n'amafaranga yinjira yari societe ya leta nka kujya kwa Sosumo, nka kujya kwa Kotebu, nka kujya kwa Verundi, Sogestare, Metalubia and so on. Uravyumva? Metarusa. Uravyumva? Izo rero zari kompanyi zari zashizweho kugira zinjize amadevize mu gihugu muri Berbe. Uravyumva? Kuko Berbe ntipfa kwinjizwamwo amadevize gutyo. Il faut yuko vyinjira biciye mu madiri. Sivyo? Iyo Burundi rero ikikora iradandaza par exemple amatike y'indege. Indege zose ziguruka. Uravyumva? Kujyanye Satbi afisa agakompanyi kiyo kugurisha itike z'indege. Ubu bisigaye bikora umuntu wari we wese biri privé mugabo hariho kompanyi ya leta yari ibikora. Uravyumva? Nibo bari charge y'ibintu by'ama meteo. Urabibona? Meteo urashari ico?
utakizimbwira sinaconze ndagusigurire bro ega n'ibintu bisanzwe muta navuze ati komeza kunyigisha ndiko ndakumviriza meteo ni igicu cy'u Burundi gene kimeze no musaraza kugwa imvura no musi izuba riraza kwaka harimo abakozi bakora ivyo bintu uravyumva kuko indege ntizipfa kuguruka gutyo zirafise ama altitude zijako kubera ibihe vy'igicu hariho rero n'ibindi hariho n'utundi dukogwa tumwe twakogwa au niveau novuga yo gutabara igihugu par exemple nk'ama helicopteri hagize nk'ikizima je sais pas quoi igisha nk'irya soko ryahiye hajya niho zari kugurukira uravyumva gutanga accès ku ndege zivuye hanze za Ethiopia za Belgique za Amerika za Australia zande izo zose zakorana na Air Burundi kugira zironke accès hajya kugira zigire atterrissage canke zigire décollage navyo so yagiye he nivyo tuko turakubaza ivyo vyagiye he nta bigihari Air Burundi ntigihari nta muntu numwe aziyo yagiye amafaranga yahora yinjira muri nta uzi yagiye uravyumva cyo kimwe na Sogestar yaragiye cyo kimwe na Kotebu yakora ibitenge yagiye ko yari isanzwe ikora yagiye he uravyumva mugabo rero reka ndagusigurire igituma zigenda ahubwo tukuyemwo ubusuma n'ubunyonyezi bwa Angelina Jolie hariya muri presidence kwa Neva ujya mugore wa Neva dukuyemwo bijya bisuma n'abandi bose bibi bitoro urabibona iyo atagitoro gihari Kotebu usanga ikeneye nk'amaritiro 500 ku munsi kugira ikore hari ibimashini bitegezo goma bizunguruka bikeneye ibitoro amazutu urabona iyo umuntu ariko aravuga ngo ibitoro vyabuze ntaba ariko avuga bijya bitoro vyo mu mataxi moto vyo mu miduga y'abantu bitwara abantu ku kazi no turiko tuvuga nka ministère des transports ministère de la défense mbega urazi yuko igisoda ubu unye gitewe kitagira ibitoro gishira mu mabrende kitagira ibitoro bashira mu ma helicopter kugira bidefande abo badedu muguma muvuga ngo bo kwidefanda wibaza ko igituma badahaguruka ngo bagende batware zya helicopter ari kubera iki niko nta bitoro bizifise igituma iyo ndege Air Burundi taza ngo iri muri garage nta kerosene hari donc igituma ubona Sosumo yugaye ikenera nka 800 litres par jour igituma ubona ari soko ritubakwa uzugende haje urabe haje hari biro ya Sojemak iruhande yaho hari urunuguru groupe electrogene runga n'amahero gubakiwe inzu yose gwari rukeneye ibitoro n'amajana y'amaritiro ku munsi kugira 4 miliyari do francs Burundi zinjire ku munsi donc ibintu nibi isoko rya Bujumbura nibipfa gukora gutyo yakenera de groupe electrogene zatsa amatara plus que umuyaga nkuba regide zitanga iyo umuntu ariko aravuga ibitoro iyo umuntu ariko aravuga iyo Air Burundi iyo umuntu ariko aravuga ibintu byose iyo umuntu ariko aravuga ingorane CNDD FDD itera bamuraba ayo ma entreprise tuko turababwira yugaye wiyumvira igituma yugaye Air Burundi yahereza iteka igihugu ingenzi zose zikaza n'abana b'abarundi baragenda hajya kuri aeroport kavuga wa twabonye Air Burundi president imeze neza byari ibintu biryoshe byagiye he hama ngo hari amahoro ngo mushaka amahoro ngo kuri aeroport twagenda n'indege ruguru mu bisanzwe ruguru Gitega hariho piste d'atterrissage yafise ama piste d'atterrissage mu gihugu hagati ruguru ndagiruka kera nturonda bakenda abantu bafata amandege bagiye iwabo ivyo reka muhebura twumvize yatubwira sinzi no mu Ruyigi muhebura ayugurura micro ijambo ni gwawe twagenda mu rubanza n'indege mu Ruyigi kagenda urakoze cyane gusigura ibyo bijanye na ya Burundi bya meteo n'ibindi neza ko abariko barakurikirana itano si bake ushobora gusanga hariho n'abandi bari babizi nkanje
urakoze cyane rero. Jewe sinzi ko ukurikirana neza ibyo mvuga. Jewe ntage na kimwe ntemera ko igihugu kigira bimeze neza n'ibimeze nabi, kandi nta munsi nigira mba intambamyi yo kubona ko ubonye kitameze neza avuga ati ikintu kimeze neza mu fasoni mu ndero ukagishikiriza kirakwiye gukosorwa. Urumva nk'aya ibintu byose dondaguye igihugu gikenye, amashirahamwe amasosiyete yagiye arugara, gutanga interano yo kuvuga uti birakwiye ko ibintu bigaruka uko mu iterambere haraho biradusubiza inyuma. Jewe mbona ko nta kibazo kirimo ko nanjye ibyo ndabikora. Rero muri make jewe ibiba bitameze neza ku ikintu kimeze neza sindi umunsi w'ivyiyumviro na gato. Ico nashaka kuvuga. tubwire ibyo wiyumvira ubu. Mwanyumvise ibyo nako ndavuga. Yego wari uvuze yuko ngo utaciyumvira ibintu bibuze, ubu usigaye wiyumvira iki? Sorry, mumbabarire, narimbaye busy gatonya. Mumbabarire narimbaye busy gato. Umuheburayo urashobora gutangura ibyo ariko uravuga ko ndashaka kukumviriza vraiment. Njanye nawe wemera ko atabyuzi. Komeza. Okay. Ubwabere natwe ndima kagenda gufata akanya ariko arategurira ibintu bijyanye. Uraba uja ahantu hari connection kuko ndazira imikashe limitere ntibyoroshe. Mugabo uraba ahantu uja hari connection. Nibaza ko nafise nabi. Sinzi ubu ntimunyumva kandi. Gerageza turava kwakira ibyo turonse kuko limitere si heza turabizi. Okay. Nabona navuga ngo mbere nabo akanyikora dusigurira abazi ibintu byose kora dusigurira kudakunda kwikana amapute yanjye n'ibindi byose nahora nta na kimwe twumva. Nta kintu na kimwe twumva muta. Mbabarire kabisa, nta na kimwe twumva kwera. Reka uraza kugaruka ni waronka connection ya bien katwumvirize. Ninde mbega G7 na wachi aja mu chai. Open your microphone, ugurura iyo micro yawe. G7 nakurunkiye request yo kugurura micro. Out. Jewe sinkunda imikino y'abantu jewe. Hunter imbombo yiyemera. Wumvise ibyo twako turavuga? Ya mkubwa vipi? Bya Burundi n'ibiki byose ishura. Ibyo navyumva kagenda kandi urazi kivyo ari byo abatavuga rumwe na Burundi yagiye he? Mwitwaza gusa. Oya, sibyo twitwaza. Sibyo twitwaza. Umviriza, sibyo twitwaza. Je shaka yuko umviriza. MDN banzura indiri ntituriko tuvuga indege. Turiko tuvuga kompanyi. Ntusubire kuvuga ivy'indege. Turiko tuvuga kompanyi ya Burundi. Bamushiramwo ubwenge mu bintu muba muri ko mura defanda. Ntituriko tuvuga ijya ndege budege. Burundi si ndege. Burundi ni kompanyi. Yagiye he? Kompanyi ndi kuvuga ni nkuru. Ni nkuko kwa Sosumo, nkuko kwa Sogestare, nkuko kwa Kotebu. Ni kompanyi z'igihugu zari zifise abakozi bakora bashika ibihumbi n'ibihumbi.
So nimwe tuvuga ati turi mwisi ibibazo ntibizobura kandi ibibazo biraza urashobora kugura n'iduka yawe ihombe kugurura ibotiki gahomba kagena na urabizi so ni nko kugurura ibotike igahomba. Ibotike yatanguye gukora kuva kuri Bagaza ikaca itangura guhomba hageze CNDD-FDD kandi n'izindi zose zikaca zihombera rimwe. Aza kubabona guhomba usanga hayama ibintu by'amanyanga usanga bakoresha CNDD-FDD. Aha njanye na aho tuko turumvikana amanyanga bashaka gusanga baha ibintu usanga badahuriza ko na leta ugasanga hariho nk'ibintu by'amakori by'ibiki badashaka gutanga so leta ikavuga ati rero hako tuguma dukora ni kompani ya leta ari imana y'ikigo n'iyumvira bw'aba bantu gamani ubwonko bw'aba bantu je sindabwumva ni kompani ya leta ninde nka Erebu musabe nka Erebu yatanguye guhomba meme apana basende development bataraza kubera ingwano hari ukuntu indege itari kiguruka vyoroshe hari ukuntu yagiye igabanya ibiki ibintu by'ingwano bigenda Erebu itari vraiment itakimeze neza nkuko Bagaza yari yayisize ariko ikintu bari bagiye yari yagerageje kugira nuko ibintu vyinshi naho nawe nyene hari byo yononye hari ibintu yagiye nka Erebu yari yarayigumije ifunctiona ntiyigeze ihagarara abadede gusa bo burumba nubwo basanzeho baciye bahenura mutapote ndabasabye mutapote muri benshi commentaire wazuga sinzi byabaye commentaire nanazugaye ahubwo kubera hari abantu bari bashaka guskana iyi QR code mugabo ubu ni bon rero nk'ivyo umuntu nk'aho batipa baza gusigura bashobora kubibaza abasente debi wabo cyangwa bakagira iki ariko suvuga yuko itakora yarakora igihe abasente ditangura kuja gutwara yarakora gusa ntiyari gifise nimba yasabye nk'indege nka zingahe ntiyari gifise movement menshi ibiki mugabo ariko ikibazo ca sended nuko irajya hamwe usanga isigaye no muri mwe mu gihe abandi barashobora no kujya basi bakajya nka senkani canke 60 ariko iyo 40 kagumaho rero urumva nyene kari nka tips canke nka krende ndabakubitiye nene baza gushaka gushikira CNDD baze baramenya ibintu bimwe kugira bazaramya n'ivyo bavuga apana gusa gusubiramo nkanga nk'ubuperoke batamitse amajambo uza kuvuga ngo caratuvunye ngo 72 ngo mbe ngadaye ngo mbe ntuzeyi ngo 2015 ngo ntuzeyi urari ibintu nk'ivyo ya bagageze ntumbazi bamenye ivyo bavuga n'ivyo bashika ivyo baje nk'ivyo okay undi muntu mbega atari bwavuge ninde ndizi ntaravuga yaragarutse ntiyari bwavuga ariko DMX by the way DMX jambo ni gwawe ku bantu bagishika mubanze hariho akantu turiko turagerageza gukora intera hamwe ziri ngaha ni nyinshi ziruzuye ziko ziratapota sana kuri ntuze kuri bariko bara reporting live mugerageze mutapote muri benshi mutapose muri benshi bica bituma algoritme itudugiriza abantu sibyo kiri naco urabona ino QR code iri ngaha mwese mugire screenshot nico gituma nazimije ama commentaire kare mugire screenshot mugende musinye iyi petition yo kwiyamiriza intera hamwe mu Burundi no kwisi yose ni jewe nayigize kagenda mugende muyisinye. That will be appreciated. So thank you very much. Reka twumvirize DMX. Let's go. DMX. Guys, je hari aho ntatahura. Muriko muranyumva? Turakumva. Yeah, turakumva. Okay, so reka twumvirize Hunter. Amarezo yarankoroye nivyo Amarezo yarakoroye. Okay, so reka twumvirize Ndizi. DMX jewe narindiriye kuvuga ndabura donc urumva katwumvirize Ndizi.
Mbo jewe ikintu nashaka kubabwira uku kuntu sendede yavutse ikaza hari abantu baje umengo en fait umengo histoire y'i Burundi yahereye umunsi sendede iza itangura kuza ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo ayo ma histoire niyo bazi niyo bababarira ibiri andehoro y'iyo periode yabo babasigurira ko ari ingorane gusa zari zihari, ko bwari ubwicanyi, ko byari ibibazo. Ariko rero ngira ndabasigurira ukuntu twe twari tubayeho. Twari tubayeho tuvanze kandi atawike ku wundi. Nta kibazo cabaho mu ishure, nta kibazo caba ahantu na hamwe. N'ivyo vyose vyavugwa sinzi niyo vyavugirwa ahubwo je nta nivyo nigeze numva. Nabasubiyemo nababwiye nti ikintu citwa ubwoko caje muri 93 kandi naho nyene caje turiko twumva abo bariko baratemagura n'imipanga. Aho niho hatanguye kononekarira ibintu ariko mugabo abantu babanye neza. Iyo rero ndiko ndumva abasendede bavuga ngo mutaraza ngo tutaraza ngo mwari mubayeho, urumva hari igihe wiyumvira uti none ubu niho tubayeho neza canke ni kiriya gihe, kuko kera nta muntu yarara inzara, utatetse iwanyu waragenda kurya ku mubanyi. Urumva waragenda kurya ku mubanyi. Ubu sinzi ko bikunda na bwa burozi bwadutse ngaho. Utagira ikaramu waratira mu ishure bakaguha canke akayikugabira. Ntiyaraba ngo uri ubwoko canke uri rien, no. Ababanyi babana byose vyari bigenze neza. Jewe nibaza ko iyo ntwaro ariyo tunyotewe, aho umuntu wese yiyumvana n'uwundi atarinze kuraba ubwoko, atarinze kurabika, atarinze kuraba kiriya na kiriya. Urumva iyo ntwaro rero ntituzoyikura ku muhutu, ntituzoyikura ku mututsi, tuzoyikura ku murundi w'umutima. Point bar. Nta kindi. Ku murundi w'umutima, ku murundi anyotewe azoza akatubwira ati abandi bindi bihugu aho bigeze aha, nimuze dukore, nimuze twubake igihugu tukigeze kure. Uwo niwe turiko turifuza. Ntituriko twifuza umuhutu canke umututsi, kuko abo bose twarabaciye ko twarabonye ivyo baduhaye, nta numwe yahaze, nta numwe yamerewe neza. Mugabo uyu munsi hari ikibazo tugifise kimwe. Abantu bagiriwe ubuntu, kuko je ndavyitwa ko ari ubuntu, ko nta kintu na kimwe kizira ubusa, harya Imana iba yagiteguye. Abantu baronse iyo opportunité yo kuja hanze naho vyari bibabaje. Ego vyari bibabaje kuva muri ico gihugu, mugabo nanone twe twagiye kugurura amaso, twarabonye vyinshi bitari bizwi. N'aba bantu n'ibintu vyinshi biriko birakogwa ngaho i Burundi, nivyo abantu bagiye muri za Tanzania, za Uganda, ivyo vyapati vyo mwibarabara n'ibiki vyose bavyize kubari baragiye. Ibintu vyinshi rero burya kuvuga ngo muraza ngo musabe ikigongwe mugira iki, twe turiko turiga kandi igihugu tuzogiteza imbere, kuko hariho umunsi na twege tutazorinda kuvuga. Abari mu gihugu nyene ubu bwabo bavuga ati aho bigeze turarambiwe. Hari umunsi igihugu tugumye duhoze, hari umunsi igihugu kizoshika ahantu kikavuga ati no, aho bigeze uyu munsi ntibikunda. John Barire, iyo umuntu ariko aravuga ngo ibintu bigenda neza, umufonctionnaire ahembwa 180,200, ico gihugu kiba kiriko kigenda neza gute? Oya babwira uko nido ikigihugu 450,000. None kugira umuntu yaturavuge ngo igihugu kiriko kigenda neza abafatiye amajahe, umuntu agihembwa 180,000, 200, 200 nurya nupanga. Nukuvuga yuko uri oblige kuja gukora amanyanga. Afate
nabo bose bakora amanyanga ntibayakora kuko babishaka, bari oblige kuko udakoze amanyanga ntubaho, ugomba kurondera ikigutunga kuko nta yindi solution. Mugabo indirimbo ikamari igihugu kiripanze caratuvunye cabavunye, ibikorwa nibikorwa mwakoze byabavunaguye, c'est le résultat yabavunye cyane, ni giki cabavunaguye. Urumva rero iyo umuntu ariko aravuga ati hari ibintu bitariko bigenda neza, ntaba ariko agwanya umudede, aba ariko agwanya ibiriko biraba kandi bikoreshwa n'abadede. Umudede uno munsi avuze ati jewe uyu munsi nizi saha turahinduye, ibintu bigomba kugenda neza, abantu bagomba kubaka bakabana bagakundana, ibi bintu byo kuvangatiranya tuza turitabe abansi n'abakunze biveho, dutangure twubaka igihugu. Ministre wa education aravuga ati mbo reka duhindure ibi bintu tubigira ukuntu uwundi ati tugira, uwo muntu azoza kugwanya sendede ninde ko ari cyo twifuza? Nindi nta numwe. Rero aba bantu bitwa abadede barakwiye vrema gutahura ico umuntu aba ashaka kuvuga, ntagifatire muri mushaka kudukura ku butegetsi mwe nande buce buja munde. Twe dushaka ko ibintu bihinduka, abacu babeho neza, bareke kumererwa nabi. Iyo umuntu yaburaye, umuntu akubwira ngo je ndarira mu karu, ngo nayo nyene ngo mu karu itagira isukari, ngo aho bigeze ubu ngo kubera amahera ari make ngo nsigaye ngura amayani menshi ngo kuko niyasigaye agurika kandi andaza n'amazi ntakama cane. Ati ubu rero ico nkora nsigaye ninywera amazi. None iyo umuntu ageze kuvuga gutyo muba mwumva bagezeye? None ndizi ndakubaza, abantu ntibakirima rero. Zende rero abujije no kurima abantu. None ifumbire ribe, ndakubaza, ifumbire ribe. iyo uriko uravuga abantu ugomba kuvuga ko Burundi bwose burima. Imiliyoni 10 hariho abasuma, abanyabujumbura barasuma ntibarima. Agenda wewe wanyu nta nimbe bamufise. Uvuze ngiki? Abanyabujumbura barasuma. Par exemple, mufise amahegitari angahe iwanyu murima? Wewe uramaze kubona umunyabujumbura yikoreye isuka n'umuhoro ngo utunze abana biwanyu, ngo umugambi wo kuvyara ku buntu, ngo watumye ngo usumira abana biwanyu, ngo amahera yose ukoreye ngo ubasumira bose. Si wari kurabivuga rafuwa pasi? Je nako nababwira mu migambi jewe leta yakoze ntemera. Siko ndabwira ati umugambi wo kuvyara uduhera twose bavyara benshi, amahera yose ukorera uyarungikira abantu biwanyu. We none hamba kuvuga ngo murarima. None kuko nimba bafise bikwije kuko ariko barungikira amahera. Mwe muvuga nese zibwenge mufise. Ushaka ama ofisi yose bayugare y'Ibujumbura n'Igitega baje kurima bose. Umva mutapote ama restrictions abayabiri zibaye zibiru. Nukuri wowe uko nagerageza kwapiringa mugabo mutapote kabisa. Mugabo uyishire mu tap guys tap. Sivyo? Uyishiremo rezone makame. Mu commentaire naya mantu yawe ntakora aya mbe bayita gute? Nimba ara makado nimba ari bikana kimwe gikora. Nizo restrictions naronse. Urumva rero gaha. Naronse restrictions zibiri. Nta ma gift mugabo je vy'ama gift burya sivyo ndiko ndakurikirana cyane. Je ndiko nkurikirana ko live bandanya abantu bagende basinye petition turonka amasignature dukeneye. Na commentaire ntizikora zahagaze kandi. Commentaire nije nazugaye kugira bagende bagire screenshot yi QR. None batapinga gute none? Je singene batapinga navyo. Urashaka gutapinga no gukubita kuri ekra yawe muti. Agene petition. Nakwereke reka ndakwigisha TikTok. Uravyumva? Urabona hari handitse kagenda hari hejuru. Nta nubona hari imitima na 38,000.8k. Tapo turabe. Ntubona ko ibiharuro biguma biduga. 39,000. Nukuvuga hari abantu bamaze gutapota ku matelefone yabo 39,000. We fata hanye nubona kuri QR uguma ukubita ku rutoke guki. Uraza kubona akantu k'agatima kaca kaza ucuga umutapota gushika akaja gakurere gashike kuri rya ntuze gashike kuri rya limite yako ya nyuma uguma utapota paka
algorithm Okay. ikibona yuko live iryoshe ikacikuraho ama restrictions izi ntera hamwe ziriko ziradushirako. Hanta urumva rero Hanta nari sawa ntabyo narinzi nanumva ngo tapotapokira ntabyo narinzi ari byo sinzi ingene babigenza wewe uzanye urabimenye MDN gamana harira ku kintu ubona ko kigiyemwo n'ubwenge nk'ubu uvuze ugira uvuge ko abarundi batakirima bararima mugabo ntibagikwigwa ntafumbire ndigwa barakoma induru ko bayibutse ibyo navyo ni twebwe si fumbire cyane nta bitungwa n'abantu ndizi bafise impene ibiki inka zarohe ko twebwe muri ibi bihe gushika dere kwa Buyoya ni inka bari batanguye kuza baraziba abarobere uriko uravyumva mugabo avant hari amakinga ava hariya hitwa gute urenganye ku mpanda hitwa gute narahibaga ingene hitwa bon ndaza kuyibuka Igihanga voilà hariho amakinga imirongo myinshi cyane y'abantu bazana amata ku makinga bakaza kuyadistribuwa Bujumbura yose abanyarwanda n'abantu bakunda amata baba mu Ngagara bari bafise abakiriya benshi urumva donc abanyagihanga nibo baduha amata ubu hari umuntu yotunga inka bigakunda ntiboca bayimwiba uvuga ko abasendere canke abana ndiko mvuga ubu hari umuntu ushobora gutunga inka bigakunda niko ndiko ndakubaza ubwatsi rero ntiburiho ibikibingo ntibiriho ivyo vyatsi vyarabuze oya ndiko ndakubaza ubu hari umunyagihugu asanzwe yotunga inka sindiko ndakubwira inka za majoro na koronere na generale na ndiko ndakubwira umuntu muto arashobora gutunga inka ubu izisanzwe ko turavugana bigakunda je ndayifise oya wenke kuri muri systeme ndiko ndakubwira umunyagihugu asanzwe adashirira par exemple murashobora kuduha akanya akorora inka yiwe bigakunda ubu systeme yaratanze inka barokoreranira habuntu bagiye bariyandikisha ku mitumba ubu ivyaye ashaka uyu urya vyaye kaciye urya vyaye none ntibiga barazihabwa inka vure n'ivyaba ari uko ni vyiza mugabo nariko ndakubwira nti ntimuze muraraba ibintu vya muguma muvuga ngo afete mwewe mubona umengo sinzi ko ari kubera mwaje muva ruguru muri benshi muzi Bujumbura hari igihe mpora niyumvira nkeka bace babona ko bashitsi Buraya kuko ibihari ubu sivyo vyariho kera kera hari biruta ivyo muhora mubona uri kurumva hariho kugenderanira hariho gukundana nta bitutsi nta mikomo yabaho urumva kera hari bike mugabo vyiza kandi ugiye na ruguru banza ureke mpeze ugiye na ruguru warakigwa neza ukumva ko biryoshe mugabo ivyo nta bikiriho ubu mwaje nk'abantu mengo mwafashe igihugu donc abatazananye n'abafashe igihugu baca bitwa bansi donc ubu ntihakira abagenzi ntihakira inshuti hari abakeye bamusanzwe urumva nico kibazo kihari gusa mvuga ubiraze nk'ibintu bimwe mbega mwo tumenyera hamaze kuvuka abake bamaze gutwara inda ari bangahe ga je ndakeneye kumenya izo statistique kugira tumenye ingene musigaye mubavyaza kwa gusa niba tawo ndi muntu afise niba arize Hanta wewe ejo wari kuravuga uti jewe kubera umugambi wo kuvyara ku buntu abantu bo muhira mama wanje yabyaye abana ubu none mama asigaye afise n'abuzukuru ati rero nudufaranga nkorera twose ndaturungikira umuryango wanje wo muhira abana muntu avukana pana n'umugore wawe oya abana muvukana nipatete nyene nawo buzukuza ba mama canke abo wishwa bawe ndakubaza hamaga to turavuga yuko ubukene buhari abantu basigaye banwa amazi nawe ukawuzi yuko ufise imyaka 20 sinzi ko ufise imyaka cyane fata ufise na 40 ariko ni usigaye utunzwe umuryango wawe
ico gihugu uri kuravuga kandi nabo bana bene wanyu utagira imana ngo bagusanga aho hanze cyangwa abo bishwa bawe utagira imana ngo bagusanga aho hanze urabona neza ko ngaho mu Burundi atakazoza bazogira ega gusa je sino umugambo Saint David rimwe nagenda biraga ku muryango wacu none nko ngaho ntumva ko iyo tutavuga biba vyumvikana ko abantu kuko urabe sharije wiremetse wewe ubuzima bwawe nturatangura no kwiyumvira wewe nawe uri kurasaza uri ko wiyumvira abatoyi bawe nabo batoyi bawe ntubone ejo kuko nawe barumwikira ntabakwira nawe ntukwiwe ubona hamwe ubwo buzima ubamwe imyaka 10 ubona bizoherera ariko MD ndakubaza ikibazo sinzaho uri igihugu cyose kuburimo nta bantu batishoboye bari muri ico gihugu birara oya yacu ubukompara ivyo bintu bimeze uko ivyo bintu si gutyo babikora jewe igihugu abantu batishoboye ahantu hose barahari aho nanje hinga ndakuvugire MDN nawe aho nca ndakusubiza ikibazo hari ahantu ku isi wari bwabone abanyagihugu basohoka kuja kurondera ubuzi bangana uko abarundi bagiye nawe ndakana igihugu gitunze je muri Kenya Uburundi ntibwari butunze gose mugabo aho yigeze bubura abantu bangana uko aho usanga umwana w'imyaka 30 ari watunze umuryango wiwabo ari watunze iracisha ubwenge abantu irababwira ati oya kucisha ubwenge yarabomoye reka kuturikira yarabomoye pe ya ngo yarabati uko no guca ubwenge reka ndakubaza guca ubwenge reka nkubwire ikintu kimwe sivyo reka ndakwereka abacishije ubwenge abandi igihe Kagame yashika yafasha abana bose b'imfuvyi aja kubigisha biga kwa gusa urumva aca afata abasoda biwe bose baja muri akademi ubu birigo barabaha amaburse kandi bakababwira bati amasezerano no kuja kwiga urahura ubumenyi uhejeje kuburahura uze ngaha kandi yashika ngaha yashika mu Rwanda agashika ari umutegetsi kandi agashika ahembwa neza uko niko gucisha ubwenge abantu nayo ko muri abantu ngo uje kugira ikiyede uri umusoda uje kugira ikiyede uri umudoktori uko so gucisha ubwenge no kugusubiza hasi barakomoye abajaza Saudi no suguca ubwenge uko usirete yahize iyo nuzuza ayo masoko baba yaya na baba boyi kuja kuba umuyaya n'umuboyi naho nukubitwa itabarondereye amashure biga ubari n'amahera umukobwa avuye hari abayihagazeko erega nta mahera aza ku mahoro amahera tuza kuza murumva ubu bujuju urabona kazoza ku mwana wawe wewe wira jewe ndakwifurije yuko umwana wawe yoja gukora ikiyaya mu Barabu mushikane azogende ndabikwifurije kabisa mbega nta muntu bari oya gusa ndakubaza ikibazo burya uravye mu buzi bwose buhari wumva akazi k'ubuyaya ariko keza ni kubera iki atomurondeza uwundi mugambi ahembwa ryahembwa muri Saudiya mugabo akaronka akazi kiteka kandi gusa nuko benshi usanga batize kandi ugasanga n'abagore abandi ugasanga none babuzwa niki kuja ko wumva kare ko mwavuga ngo ni intwaro z'abatutsi oya none ko oya genda baza ko nkuru nziza yubatse amashure akaba yuzuye igihugu cyose abo bantu batize ni kubera iki abo bamwe none cyo twasanga batize oya no les statistiques zo muri 2026 60% ya population n'abayireta batazi kwandika no gusoma kubera mbega hanta waruzi yuko bajya abo badutwara 60% de la population n'ibinebwe kubera kuguma mu ishamba batize bashitse baja kwiga muri hope ntibakubwiye ko harananiye kabisa Hanta we mbwira wose ushaka 25 kandi batari 30 mbwira umwana wawe uri kumubona ryari mu myaka 30 wewe uri umutama umwana wawe ubona azoba ameze gute uri muri ico gihugu uri kumubona gute umwana wo mu gihugu ndimo umwana wawe wowe uri uzovyara uri kurura n'ubwo Burundi
k'umuryango wawe mbona udashaka kuwubona. Reka ndakubaze wewe uravuga ati je famille yanje umwana wanje ndashobora kumubona, nzoshobora kumuriha rino shuri, ndashobore kumufasha buno buzima, ndamushikane kuri runo rwego. Ubona uzomushikana kuri ruhe rwego uravye n'ubuzima urimo? So je ikintu ca mbere umwana wanje ikintu ca mbere je bamaze kubona nuko ubu nta umwanya cyane mu mashure, umwanya cyane mureba. Lindira kama uri aro ngo na uri kinebwe urumva. Lindira umwana wanje nzomwigisha amenye gusoma no kwandika, hama ndamujyane mu myuga. Ubwo je nagiye ndabitangura kare, ubu simba ni aho ndi. Ndamujyane mu myuga yiga umwuga, avuga ati ariko ariga ikintu azoheza akora. Umwuga wo kuba umudokiteri, umwuga wo kuba umuganga ubona gute? Ibyo bavyigiye ni benshi batavisubuza. Hari ibindi bintu. Kabisa ya barundi kazi. Iyo umuntu ariko arababwira ko igihugu capfuye, aba ariko avuga ibi. Iyo umuntu ariko arababwira ko igihugu cahwereye, aba ariko avuga ibi rero. Wavyura musaba amakuru vyara ucumbwe ati ja mu myuga uce wimenya. Kabisa nta bindi uco uja guhiga isazi upambane nazo. Ngo ni wiga kubera ngo wabuzuhuza abandi. Lindira nuko nabonye umuntu nyuma yo kuba uwize ikintu hama ico kintu ukabukizi kiragufasha. Je yumviza nkaho ndi je nashitse. Lindira ndize cyanigisha ibyo guteka jewe nyene mu mutwe. Ivyo bintu birantunze kandi birantunze ngikunda mbega yewe mana. Oya ntacu urakoze, je numvise inyishu urakoze. Urumva birantunye mu burenganzira bwawe kandi niko kwiyumvira nuko nyene ntako. 19 Nariko mwishura nkatanigira ivyo guteka, ubu mba ndahandi hantu. Muka muri Kigongo. Ubu rero abarundi twese tuba abanyamyuga. Tubaze umva tubumba inkono. Barakabitsa muri wese bamwe hanta. Nanu bimana nibara kumutegera. Hano biba. Kawaii none ori. Ubiriza. Hanta, urazi? I am recording this actually. I just want to let you know ndiko recording. Just kugira amaproof nazo mvuge ngo nayahaye. None muzovuga ngo nta maproof ahari. Urabona? Again. Jesus Christ. Eko umuntu yiga ikimaso abimenya abimerite. Ikimaso. Jesus. Jesus Christ. Reka tumwemo wanjye ni wowe mushobora. Ndakubwire ntimuze musubire kwiyita imbonera kure, muzohora mwiyita imbonera hafi. Ingenga bitekerezo kuri wewe. Genda umufundi. Wowe ingenga bitekerezo yo muri 2000 karani. Nuko bana abantu bose bari mu gufata amasi bakatibaho. Bari muri Genda umufundi. Mu Burundi baracakoresha guponda isima baracakoresha ibipawa. Baracakora wewe ugacumbwira uti umwana wanjye nzomushira mu gifundi, ico gifundi ntuzi n'iki gifundi aho kigeze. Mu Burundi tekinike bagikora mu gifundi deja. Na hanu na hamwe niyo mugiye Dubai hajya nibaza ko miga amamashini urumva. None umuntu ubona umwana w'umuntu Dubai gukora ikimaso amara yo tana yo bangana gute? Reka ndakubwire mu Burundi wewe nimba uri Dubai cyangwa nimba uri hehe uravye urwego Dubai igeze ko kuba urazi ko bubaka inzu ku mashini, urazi ko inzu baza bakazimonta urabizi. Ndere mubwira abazibonye zantera hamwe nazibonye urumva baza muri mwabonye zantera hamwe ndakwibwira nazibonye za FDR ngizi urumva gahanga wewe ivyo ninde yabikubajije? Ninde yabikubwiye? Wewe ninde yabikubwiye? Ninde yabikubariye? Ninde yabikubariye wewe? Yabaroze nigeze akara. Ninde we yabikubwiye ivyo bintu? Ariko mana ya. Ari wowe ubizanye. Ni wowe ubizanye. Je ndumva ko vyoroshe. Je nivugiye FDR we. Nawanye ya petition niko ndababwira musinye.
naba mu Burundi nta FDLR hari mu Burundi twebwe nta FDLR niyo mu Rwanda hamwe abanyarwanda zaramaze kumenyekana wewe ntacu gihinduye muvuga ibyo Rwanda muvuga ibyo Rwanda muvuga ibyo Burundi tuvuga ibyo Burundi byaraheze mushaka kuja mu Rwanda mugende mu Rwanda mugumeye nta kibazo uwo mwana wumva ashaka kwiga neza genda umwigishe mu Rwanda gumeye umva rega abarundi n'abarundi kazi mugende mwese musinye petition ndiyamirije ntera hamwe mu Burundi gira screenshot muce mufata kaga QR code no izo ntera hamwe nizo mu Burundi oya oya reka ndagusigurire yakuza reka ndagusigurire intera ndamukororera iki reka ndamukorora umviriza yakuza ndakubwira reka ndagusigurire intera hamwe n'abanyarwanda uravyumva abo banyarwanda bakoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda baca bahungira muri Kongo baca bakreya umuhari witwa FDLR uravyumva nibo rero bisha abanyamurenge barabafata ku nguvu baraviora bagiriki baca binjira muri FARDC uravyumva barajya n'abantu bakorana n'abawazalendo bamayimayi bakabajya uravyumva baca binjira muri FARDC binjiye muri FARDC Neva avuga ati abasoda kubera amasezerano genda mukorere muri Kongo baca bakorana na zantera hamwe ziri muri FARDC uvira hamwe ifashwe M23 hejeje kubamokora bose bahungiye mu Burundi ziranyagara nyibihere mu bitanda nyoraba urumva ahubwo ndagusavye muntu ugende usinye no petition ivyo bitera hamwe iyo myanda tuyikura mu gihugu cacu mbega urazi bari abantu uri bukimbwa zari zarabuze imwaro hajya ziya zari intera hamwe ziko zigimbwa bari babuze amaguru y'abantu bajya baca batangura amahaha yimbwa n'izina ry'Imana urumva mu Burundi nta nabyo twige twumva ngo imbwa zahonye wowe ariko urumva ivyo bintu imbwa zahonye awa none je mvuga ikinyarwanda je ndakubwiye kuvuga ikinyarwanda wavuze ko ndi intera hamwe kubera iki nakubwiye ngo ni intera hamwe wavuze gute navuze kuvuga murabona za ntera hamwe muri ikinyarwanda umviriza navuze nti murabona za ntera hamwe ngizi ziri he ni ya petition nta munyarwanda ndigira numva mwe mw'abantu bazanga je nakumviriza ijambo navuze ngi kadasubire umviriza navuze nti mwabonye za ntera hamwe ngizi ziri hehe ya peti voilà wari kucubaza uti ziri hehe ninde yakubwiye ko ari wewe navuze nkize kuvuga gusa ngo nkizi za ntera hamwe oya wewe ninde yakubwiye ko ari wewe navuze yakuza we ninde navuze ngo yakuza uwike kamaringa umviriza isubira heraheza wavuze ngo uri umurundi uwike kamabinga abayagwaye okay ndakubwire rero intera hamwe muvuga ni bene wacu ninde yakubwiye ko atari bene wanyu tawa ne tuzirukane kubera ninde yakubwiye ko atari bene wanyu tuzirukane kubera iki sivyo nyene ni mubane nazo mwambombo mwe twe turaje abo bana bavutse ku ntera hamwe namba muri mwene wazo namba muri muvukana n'intera hamwe ndababwiye nti ni mwarame mugumane nazo vuba turaje kubahiga karibu turabiteguriye sawa nakorera uzoba muri Canada duhejeje neza twumvikana yakoze wumvira nkakubaza ikibazo kijanye n'izo ntera hamwe sawa mbaza baza mbega turemeranya ko umuntu ingeso yiwe afise ayigendana iraba idahwera itahwera sawa bandanya sivyo rero ngira ndakubwira ikintu hajya umuntu yari umusuma n'umugenzi wiwe aramwiba kuko niko abameze sivyo iyo umuntu ari umuntu akora ivyamfura mbi n'umwana wiwe ntamutinya nta kigongwe amaze kumera uko biba vyarangiye aba bantu rero bitwa intera hamwe nitwaba duhuza yuko
n'uruyoya rwo mu nda barurokora bakarukubita ku kikuta na mwebwe mu bita abagenzi bazobahemukira. Ok, j'ai envie de te demander une question. Définition y'interahamwe. Bavuga pose une question. Umviriza. Ariko ntavyo Okay, atahuye. okay, sorry. Ntavyo atahuye. Ko muri abanyamwuga. Okay, Sawa, bandanya. ndagomba kubaza ikibazo mbega definition y'interahamwe. Definition y'interahamwe ntawe woyimenya woyibaza havya. Oya je ndashobora kuyikubwira. Definition y'interahamwe umviriza. Definition y'interahamwe ni umuntu wese yakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ano bita interahamwe. Kandi saba FPR bayibihise. Nizo. Saba FPR babibize. Oya, saba FPR bonyere umviriza ndakubwira ikintu. Natahuye. Oya none umviriza. Inga gato. Sibyo? Banza umpe 2 minutes. Nsabe ndizi gatonya 2 minutes zonyene. Sibyo? Kano kamwe numvisha uyu muntu ugira amenyisha ari intera hamwe. Ushaka kumenya intera hamwe? Ushaka kumenya intera hamwe cyarico. Byaje hanze hari. Nuko nabonye uherutse. Tega amatwi. Umugore yarahetse umwana umugongo yikora Tega amatwi. Natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi intera hamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose. Nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi intera hamwe zizaba ziri hose. Ukeneye kuja mu gisoda ca reserve ko ico gisoda itegeko bareze ko umukono n'umukomanda azobatwara izo ngabo General Inyasi nawe nyine bamushizeho kugira ngo abantu bitoze udutoki witoze utunyoni bagomba kudukikuza tusagira ati hagarika hageze bavuze ifirembe abantu 300 batonda baca baha ibikoresho baca ku kazi. Urazi difference y'ibyo bintu. Nakumvise ko n'ibikoresho bazobibaha. Urazi difference y'abo bantu babiri. Umwe ni umukuru wa MRND wo muri 94 yatwara intera hamwe zose zo mu Rwanda. Yariko arababwira yuko mu kwezi kwindwi, urazi byabaye mu kwezi kwa kane, ababwira ati mu kwezi kwindwi ko mu mwaka w'imbere hose zizobe zakwiye. Aho hari nka 2026 yubu. Uravyumva? Hama uyu nawe wundi uhejeje kumva ni Reveriye. Ariko arabwira imbonera kure zose zikeneye kuja mu gisoda ca reserve yuko ibihumbi 300 vy'imbonera kure havuga ifirimbi bazoca babahereza ibikoresho muce muja ku kazi. Uravyumva? Ndatahura rero iyo uravuga yuko iyo uri kuravuga ko muvukana ari igihugu abantu bose none ndatahura kabisa. Nkubaze none iyo petition wavuze ninde yagutumye ngo ninde ukorera u Rwanda watumye na leta y'u Rwanda watumwe nande kugira ngo wandike iyo petition? Jewe iyi petition nayikoze nk'umukuru w'umuhari Pan-Africa komeza amahoro. Nkande nk'umukuru w'umuhari Pan-Africa komeza amahoro. Niyo mu Rwanda niyo mu Burundi. Komeza amahoro ni Kinyarwanda. None Al-Shabaab kutayishizemwo, AS kutayishizemwo. Abona barundi. None uri kwavuga n'abarundi nabo? None ko bari mu Burundi bahawe karangamuntu. Bari mu Burundi bahawe karangamuntu z'abarundi. N'abarundi ndiko ndakubaza. Ubu barabaye abarundi barahawe karangamuntu z'abarundi bagura amatongo y'abarundi. Urafise ivyemezo? Reka ndakumvisha guma ngaho nyene. Ngenda kunda kuguha ivyemezo biri ngaha lala.
ugume nga ntugende ugumira umviriza iyo ndege irakoteshejwe canke yaragurishijwe ikoteshejwe he yinjiza ngahe kimwe ko abikurikiranye cyane ndindira gato ndindira gato aho bariko babaza indege aho yarindira rero tubwiye ivyo vy'indege navere ndakubwira umviriza uwo mwanya yuko namwe mutegerezwa kwicara mukawoga tuzoyikarisha kandi tuzobatwika ku buryo muze mubimenye muravyumva tuzabikora nimuze mwicare muzi kugira ngo umuhutu yabibagiye mwambara muriko mwicara ngaho ngo muvuga amapolitike yahe mwamiyimbira imwe mwatumenye nyene mukatumenya mukwiye kutumenya yuko bamaze kubamenya mubimenye kagenda mwicare mubizi mubimenye neza nico gituma mutazosubira kongera kuduza amajuru mwambwana y'imihimbiri n'imanza ntimuragicirirwa ntiturigera tubacira imanza mwambwamwe ku bantu bose mwamaze kuva muri Uganda u Rwanda mu Burundi wavyumvise karangamuntu nigeze numva mwumvyo uwo muntu avuze ivya karangamuntu biri he umuntu ninde kagenda yakuza karangamuntu ariko yakuza reka urumva kagenda petete nkeka mutariko murahuza mugabe ivyo ariko arakubwira reka ndabikubwire buhoro bitaho petete ko yaborewe oya ntiyaborewe kandi aborewe n'uburenganzira bwiwe ngaha ntituvuga la vie privée y'umuntu kuko ntuvuga neza nawe ntituzi ibyo wanyoye c'est pas grave sigura muvyeyi urumva ntimukaje mwiyumvira ko ibintu byose ari u Rwanda rubatuma erega abarundi si bijuju ntibatumwa cane none inyungu tugwanira ubwa mbere twebwe nkariko twavugana ho kuvuga ngo twubake igihugu ubwo tugwanira u Rwanda kugwana inyungu z'igihugu ciwacu tugwana inyungu z'u Rwanda igituma ta Rwanda rurimo sivyo hajya iyo ubonye ikintu cashikiye umubanyi uravyumva iyo ubonye ikintu cashikiye umubanyi canke kigashikira iwawe ugomba kugitinya ureke uravyumva nta ntahe nziza dufise mu nterahamwe turabihuza ko none ziri he no banza ureke kubimbaza turaza kubishikako ico kintu citwa interahamwe turaciyamirije natwe coba kigihari mugoje ivyo u Rwanda sindavyinjiramo ko ntavyo nzi je ndi umurundi kandi mvuga ivyo Burundi ivyo bintu vy'interahamwe muvuga izo nterahamwe zamaze abantu 94 baheze imyaka 32 hari n'abanyarwanda baracafise izo ngufu zo kuza kurwana zo kuza gukora ivyo bintu muvuga canke n'umwana avutse ko uwo muntu nawe yavukanye ico caha kwicaha ari gatozi icaha ni gatozi icaha c'umuvyeyi umwana ntikimuraba abo batama bashaka kurya izo nterahamwe muravuga ziri umviriza nkubwire umviriza yakuza hanyuma ukumva ivyo bariko barakora Kongo bariko barica bavyora barya abantu bagira iki kandi ukumva ko n'umuntu w'iwanyu yitwa umurundi ari kumwe nawe kiretse utagira umutima niho utogira ubwoba